12 n'inusu bava mu gisagara ca Kigali bagaruka no mu gisagara ca Bujumbura ariko ziko bazunguruka mu gihugu ca Tanzania bitekanije ko nk'amasaha y'isa saa 8:30 saa 9 gahunda ntitwazone garuka ku munsi wejo ahari ko ari bashiki biwe buriya babumva kubi ubwo nk'amasaha y'isa 8 baragarutse bamaze bashika nk'ikobero baraza kabisa twaferinze umwanya watujanye twigire kwa barinze hariya ariko nanabonye atari twe gusa nabandi bitwa ko bigiye ko bafise izo organisation bari basanzwe mu gihugu cabo usanga nabonye bitagenze byahomvye buriya sukwita ko inkobire ariko hari ivyo byadusigiye ikintu cyabaye tugomba guruka ku munsi wejo nuko secteur offensif bavanye hano yareremwe abagandekazi byitwa ko bakuye ku isoko baze kubafasha mu nkino za Sekafa byarangiye ataco zibafashije bakinuba abana batwaye championnat hano banakiniye mu guseruka yagihugu bitwara neza n'ubundi bagiye kubizera ku munota wa nyuma ataco bari bwokore akazi kabo bakoze byarangiye ataco kari bubafashe ikintu kimwe bagiye bo biziye ko bagiye ari nka selection nationale atari equipe kandi buriya selection nationale na equipe n'ibintu bibiri bitandukanye cyane hari ukuntu abakinyi bamanza bakanywana muri saison mwazingene yubakira undi motivation bahana mu kibuga bimwe twumva kwa Aigle Noir na wa muhungu avuga ngo jewe naka Keve abaza ahantu mpagarara akambwira ngo wewe uze kwipanga kwa kundi nyene ndagwata kuri nyene twamaze kubona ikinogo hariya rero wewe rabukire ka kandi twakora muri entraînement biri rero n'ibintu bidashobora ni connection idashobora kubakwa hagati y'abantu babonanye bushasha gusiga mere bite ndimwe makosa bakoze nuko rero equipe ya Barca iramanuka mu kibuga uyu mugoroba isa 3 na equipe yitwa Atletico Club de Bilbao grâce inkuru rimwe nuko umugabo yitwa Rodrigo Cascante ashobora kuza kugaragara muri uru rukino Barcelona iragarutse nyuma yo kunyagira novugana bita kunyagira aka equipe isindi bitsindo 5 ni Barcelona ije uyu mwaka n'ababeshe Patrick zizigwaza kabisa zizigwaza Barcelona uje kunshiriramo Pedri Rodri no musi nibahari rero ivyo kuri Barcelona no musi iribuze bwakira Atletico n'urukino ruza gutangura sanga pihaje isa 3 nivuga kuri Barcelona ifise novuga ngo intunganyo nziza two kwitega intsinzi uravye ku basatirizi bayo ni na Barcelona ubona ko nayo yiyubatse mu buryo bwa novuga ngo bw'abaramplasa yayo yiyubatse ku buryo bw'abaramplasa kuko ni Barcelona itandukanye niyo mwaka uheze ubona ko babura Rafinha ntibagira ikintu nakimwe ubona ko Barcelona yabuze ubona ko ifise Anthony Gordon ubona yiyubatse neza Barcelona ubona ko nubwo babura Lamine Yamal ubona ko binzizamwo Fermín López akabikora neza rero ku rukino guno musi mwijoro twagutega ibintu byinshi ego equipe zose zirakina ariko ni Barcelona y'umwa kubona ko yiyubatse mu buryo bwose haba muri defense haba novuga ngo hagati gusa akarusho nako na ka Rodri yaje atogwa nkunovuga ngo ahabwa agashimwe k'umuruze yitwaye neza umukinyi yitwaye neza muri wanashima muri kino gikombe c'isi kirenganye ko inumwe mu bakinyi bitwaye neza wanashima ikiro navuga ni novuga je kunyinyisha kuri Barcelona kuko wabona ko hagati muri Barcelona ko absence y'umunimero novuga 6 ibura novuga ngo rero kuonka Rodri muri Barcelona mwino match turaza kubona ikintu novuga kinini cyane gihinduka kuko aza nk'umuti w'ikibazo novuga cyari kimaze gibona muri Barcelona yuko ifise ikibazo hagati muri yo rero urukino ruza kuba novuga Patrick twakuteka ibintu byinshi kuri Barcelona kimwe gusa ni Barcelona no muguje ko bwanje kunze kuntera haje bavuga ngo no gufuha match za Barca zisigaye zinshisha kuraba ni equipe kwereka ubwiza burenze mu kibuga bakwereka ugukorera hamwe kudasanzwe bakwereka ukwatakira hamwe kuzibirira hamwe ugasanga ari umukinyi n'ivyo yerekanye izo ntege nkariko yagera abandi bagiye baramufasha ibintu byagenze neza mu rukino ni equipe nziza ariko kandi nkuko wakivuze izina gitezwe ni Rodrigo Cascante umukinyi bamwe bagiye baravuga ngo ntaco murasumye ngo ariko ngo bishobora guhomba ngo kubera ko ngo ashaka kutihuza na Pedri ngo mu gikombe c'isi nibika ariko amaze kwerekana ko ari umukinyi yihuza n'abakinyi bose bivanye no ko afise style doje zo gukina z'ubwoko bwose n'umukinyi
azi kuzibira iyo umusavye kuzibira n'umukinnyi azi gusatira umusavye gusatira n'umukinnyi azi gukora gupapurana imipira ku rugero rwo hejuru yaba umusavye gukinisha inguvu gukinisha ubwenge byose abihuza ugasanga bigenze neza birumvikana ko ari ikintu ategerezwa kongereza kuri Pedri akamuha nawe wa mwidegembyo wo kuja gukina atari wo kuza gufasha abagenzi be gusa gukina ahubwo yumva ko nawe ategerezwa kugira ikintu afasha abafasirwa mu bijanye no gusatira kuri equipe ye ku ruhande rwa Barcelona no kuraba gusa handi hantu bagira bagere ku rukino rugira kabiri ariko ni wa mugwi wohura na equipe yose kumva ko bashobora no kwisinda ibitsina bigira kuri 5 canke 6. Yes nivyo kuri Rodri mbo yamba ikintu kimwe cyo dusozera umugabo yitwa Emiliano Martinez abwiye Chelsea ati ego umugabo igisigaye nuko Chelsea bagomba bakore deal y'umunyezamu umwe agomba gusohoka ari hanyuma ahite bamwinzizamo. Ni Chelsea urako bantu iza gukina no ku mugoroba by the way muri FA Cup ari Carabao Cup barakina second round bakina na Luton Town 2:30 nivyo kandi match abantu bagomba kuyibona hariya kuri Canal Plus nabo turi kumwe Chelsea na Luton iragaragara kuri Canal Plus Chelsea Luton iragaragara kabisa nabonye ejo zateteramu zose zariko zateteramu zariko zose ari uravyumva Senegal cyo cyambere ni Chelsea umuzamu byagaragara ko bimwe mu nenga ifise umuzamu arimo habwo niwe wa mbere niyo nenge ya mbere bari bafise mbona bayibikosa ibindi bobaho niyo bosohora uriya mu mediatere wabo ntibanongeremo n'uwundi abahari bokina bari abawusugo n'ikibazo cyuko amagara abakundira n'abandi bagiye batandukanye bagenje binjiramo hariya gusa ikibazo gihari ni uriya muhungu nawe mu mwaka weze bujyashizwe mu ikintu camurokoye camugaruriye icizere ku bantu ni gikombe cisi bora nawe sinzi ko muvyibuka ko Aston Villa hageze igihe imwicarika ukabona ko meforme yaje ariko meforme yose meforme zuriya mugabo zisumba forme za Sanchez Sanchez rero uriya nikigeragezo uriya umuntu azotabara Sanchez Chelsea imana izomuhezagire azobakoze uyu muhungu akinjiramwo niyo basimirese zimwe bafise abazamu bitwa Barcelona bafise abazamu bitwa ba Panders Chelsea ifise abazamu yigeze kubisa abazamu 8 benshi bari muri projet z'amakipe y'atandukanye none baburiye bariko barasohoka oya hari urwego bigaragara ko badafise namba ubona uri ariwe ari sama nuko yagaragaza ko abaruta akina neza kubaruta ariko uyu muhungu mbonye ibintu burya Jenny baza ko mu myaka 5 iheze guhera mu gihombe cy'isi noneho giheruka 2020 wari mu bazamu batanu beza kwisi niko bimeze umuravye ibyo Aston Villa kuko Aston Villa kuja muri Big 4 gukina finale ya Europa League bakanayitwara ego n'umumenyereza avugwa ariko nuko afise umuzamu mwiza umutsiramo pinagabo yabahaye byose nta kimwe yimye Aston Villa uyu nta kintu na kimwe yimye Argentine Messi arakubwira ngo yakreye balance mu vyo dukina Messi ukirengagiza Messi Ballon d'Or 8 agavuga ngo presence y'uwo muzamu byabaye igitangaza Chelsea rero kumuzana mu myaka 33 imyaka 2 niyo hanyuma Chelsea bizewe yorohere kuja kurondera uyu urazi ko mu mwaka heze burya kariya kazamu kakabiriki kinjiye kwa Manchester uyu ari we gomba yinjire Kalemaz muri Manchester badesida ko haza muto atavyazi cyane ariko muto yo bimenya kuruta kuzana wa wundi nubundi azoca basubiza ku isoko kugura mu mwaka uza kuko nubwo Chelsea bimuzanye wumve ngo nubundi disi inane deza izosubira ku isoko kurondera umuzamu ariko basiheme paraporo yuriya umwanya wo gukwega kuko ikindi gihari Grace ni ubwumvikane bwabaye hagati ya Badri Barcola na equipe ya Liverpool byarangiye hariya basa n'ivyarangiye agomba kuja kwambara uriya mwambaro bakina bambaye hariya kuri Anfield Road novuga ngo ni deal nziza kuri Liverpool kugura Brad Barcola ni musatirizi mwiza kuravye ibiharuro yagize uravye muri Coupe du Monde je navuga abantu barabe ko Coupe du Monde kuko niho ubwiza bwiwe twabubonye kuko uravye muri Paris Saint-Germain yakunda kwinjira asubije kenshi nitwabona ni wa mukinyi wabona muri ntuzeya muri izi match zo muri Coupe du Monde yinjira asubirije ariko ukabona ni wa mukinyi ashobora kuguhiga itsindo yinjiye asubirije ukabona aho absence yiwe muri match yaraba kenshi yaba batanguje Desire Doué warabona ko Desire Doué hari ibyo uyu Barcola atanga Desire Doué atagwaye mu match Patrick rero novuga kuri iyi Liverpool yari keneye novuga ngo umusubiriza
wa Mohamed Mo Salah yagiye mbona ari diri nziza bakoze kuko aracari muto umusore abangutse azobaha byinshi novuga ngo kuri Liverpool ni diri nziza bakoze. Je nibaza ko ku ruhande rwa Barcola Abdul na kantu gato ikintu je ku bwanje mbona umenga kishobora gufasha equipe ya Liverpool kuruta ibindi bintu byose no kuzana umukinyi afise iyo mentalite yo kumva yuko abereye gutanga byinshi kuri equipe kuruta ibyo iyo equipe yo biri kuramo ko wosinyisha Munyoza afise iyo qualité wosinyisha canke ubufise Lyon ngo afise iyo qualité me mentalite z'umukinyi yumva nawe akwiye guha byinshi equipe. Nibaza ko ari kimwe mu bintu vya mbere uyu mugabo yitwa Bradley Barcola azanywe muri equipe ya Liverpool. Nivyo abantu bashaka kuvuga ngo nta bwiza bwa Barcola tuze mugabo nimba ari Barcola ashobora kuja muri equipe nationale ya France bakizera ko ashobora kubafasha kuronka intsinzi zigiye zitandukanye iriya qualité rero Liverpool ayikeneye buriya bunyarusi barabukeneye buriya Barcola ni nkuko kwa Diamond uzotenye umukinyi kute Swiss aca muri ya Dembele numugoshe numudurati yokina onze yokina ibintu vyose arabikora uwo mukabiki. Rero vyumvikana ku ruhande rwa Liverpool na karusho mu gihe watakaje Mohamed Salah mu gihe bigaragara ko ivyawe n'umubano wawe na Cody Gakpo utameze neza nk'umukinyi w'umusinia ku ruhande rwanje nibikunda bagasinyisha umugabo nubwo amafaranga bagomba gutanga manumva umenga ni menshi cyane ariko miliyoni 140 bamaze kuzitanga cyane hese nibikunda uyu mugabo akamara gusinya muri ya equipe hanyuma bikagenda neza kitora muri uriya mukino ntibibahombere nkuko bahombewe n'abandi bakinyogi batandukanye ufise nimero 9 nka Isaac canke uriya mugabo yitwa ubwo etikite atazokoreshwa muri Fazare biragaragara ko ubugize equipe nziza mu buryo bwo kuvuga ko atiyumva neza. Umugabo yitwa Julian Alvarez yongeye gusiba entraînement z'uyu munsi imisi 2 ikurikirana atagaragara muri entraînement za equipe ya uriya muhungu azobabera nkande kweri umuntu yasibye kwa Tottenham ntuza bari yari Gareth uriya ni bari waje ushaka kubona umuntu kibaza ngo n'umweranda kumbe yambaye intuze ya mask y'ubweranda ariko indani n'ingwe uriya muhungu bigaragara ko uriya mubano waracitse byarabaye hari umumenyesha makuru umwe yavyanditse aravuga ngo emotionnellement umubano hagati ya Atletico na Alvarez waramaze guhera kera no mu bafana ari umumenyereza ngo arabizi we yababwiye ngo nibo mumugurisha umumenyereza yaratanze urushana mumugurisha directeur Gilles Marin ngo yegereye bose agenda babwira ati Alvarez ategeza kugurishwa mugabo mwumviriza ubundi busabe bwose avuye mu Barcelona kandi nawe yabwanse ariko yahamagaye kenshi ariko ngo nawe yababwiye ati buriya para yanje atari hariya nta handi urumva Barca yivuga ngo para twebwe ni Alvarez personne ati twavuma tubona uriya hamuza canke Mbuyamba tukakinisha Mbuyamba twamukora kuri micro Mbuyamba bisi wini sawa nta kibazo urumva ariko nawe akavuga ngo jewe ni Barca canke mureke mu vyihose none se iyo Atletico Madrid izemera kwicara ku mukinyi nk'uyu erega wewe kwicara ariko batanga ko miliyoni 140 uriya muhungu ntavyo nzi bishobora kuzoba muri ryajoro handi Marwan Fellaini yagiye yitubitse umugozi ngo ntibamubone ririya joro ndarikunda ririya joro ndiyaranje nkaje ahantu hari ubusa nta saa sita y'ijoro harabi ibintu wa muntu ririya joro rigiye kuba 12 abariko barabitubaza garase ngo barakunda ariya mu Rwanda ngo barakwemera yagusikeno kimwe gusa kiri ariya kwa arakunda mata Atletico mu mbona umenga ikintu gitebeje gusiriya transfer nikijanye no kuronka nabo mu nimero 9 ashobora kuza kubafasha kuko Alvarez nivyo arahari nk'umukinnyi ashobora kuvayo basamaye kuri Nicolas Jackson Aston Villa mo Aston Villa mo batwaye ariko bo Nicolas Jackson buriya bo bagomba guca subirira uyu muvandimwe kubera ko nuriya wundi bari bafise yaragize ikibazo yarababaye Jackson yari yemereye Atletico yemerera na Aston Villa mugabo iyi Atletico yo nivyinjiramo cyane kuko hari kindi kintu yari kurizera yo yizera ko mu gihe Arsenal yo kumvikana nabo yo barungikira uriya mugabo Gyökeres ese Gyökeres wavyemera ku ruhande rwayo wewe rega arabona ko atagaci ariko arahabwa muri iyi ariko kandi ngo bakamurungikana n'umugabo witwa Gabriel Jesus hanyuma nabo bagacaronka Julian Alvarez byumvikana ku ruhande rwa Atletico Madrid bo bumva ko baba bungutse cyane birenze kuko equipe ya Arsenal yo bayungutse none muri iriya system yo Gyökeres yotsinda 60 ntabwo bikonda rero muri ya system bamaze kumushaka mwana wa kocha nyanyagira hari bamaze no ushizemo Jesus muri ya attack ya Atletico yotangura none hotangura ntuza inde Gio muri yotangura nyene hanyuma byuku biriya nivyo bya Atletico biriya sawa cyane ese nuko rero mwakoze reka twe dutahe Patrick ugire umunsi mwiza mwe mugaruke diziwetere gusa muje kubana na bari abahungu bahera kuri tombora barahera kuri tombora muri sport conference tubanze tubashire ku munzani hakiri kare tumugitombora none amatsiko menshi
amatsiko yeke je nayo ntaco ndi biriya tombora yubira jewe kintu cyo nzibaze ko uyu mwaka uheze utarimwo nanje uyu mwaka ntarimwo agenda turakabo icyo nzi cyo mwe ntimuri mu mwe ntibibaraba ariko twebwe natwe turimo ko champion zirgi yawe no itangura uyu munsi mugabo kimwe gusa kiri muri tombora kimwe kiri muri tombora nuko Liverpool bakagwana ko na Real Madrid bakisanga bakira kuri Anfield baca bifuta baca bahindura baca baja kuri Santiago Bernabeu nta kibazo grâce merci mwakoze cyane Abdul dushimire n'abantu badukurikiranye turabakunda cyane boyamba dusubire ku munsi wecu nta kibazo mwakoze abadukurikiranye bakoze fundi mitambo yakoze Imana ibahezagire kuri YouTube mwarimu hari Imana ihezagire mwebwe mwese mwabanye natwe kuri FM mwakoze Imana ibahezagire Frank Demana yakoze imwe yose yagize uruhara muri kino kiganiro cy'uyu munsi Imana imuhezagire cyane bwo turasubira ku munsi wejo mu kiganiro Classic Sports